mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nkirira. SSH TV turabaramukije, tubifuriza Pasika nziza. Ca kigo citwararitse kubaka imiryango inezerewe kandi ifise ubushobozi. Turi muri semaine sainte iyo bita semaine indwi ntagatifu, aho twibuka Pasika, abantu bose bariko baracelebra Pasika, natwe turabifurije Pasika nziza cane. Turi muri ca kiganiro mukunda Salon d'Esther. Uyu munsi twabiteguriye, uyu munsi turanezerewe cyane, uyu munsi turanezerewe kubera iki? Twibuka Pasika, aho umwami wacu Yesu Kristo yikoreye ivyaha vyacu, yemera kudupfira, yemera kutubabarira. Ni igihe kidasanzwe. Rero reka dusenge Imana, hama nce ndababwira umushitsi dufise uyu munsi. Uhoraho mwami Imana, turaguhaye icubahiro, kandi turaguhaye icubahiro, tubaha kaze na karibu hagati yacu mwami Imana, aho tunezerewe muri bino bihe vya Pasika, twibuka kugira neza kwawe, twibuka urukundo rwawe, twibuka amahoro n'umunezero waduhaye, tutabikwiriye kandi tutabibereye. Reka ubane natwe mwami Imana, kugira ngo tugire ikiganiro kiguha icubahiro, ikiganiro kitwibutsa kugira neza kwawe, kitwibutsa urukundo rwawe. Urakoze mwami nyakubahwa, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Amen, amen. Karibu Gift, turaguhaye ikaze. Madame Gift si ubwa mbere tumwakira muri Salon d'Esther, ariko ngenda asubire ndamuha akaryo asubire yipresente. Gift ninde? Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Gift Ndayishimiye, nkaba ndi umumama w'abana babiri, kunda Yesu, nkaba nsengera muri Eglise Vivante Kwijabe, nkaba ndi umwe yagira ubuntu na Kristo. Amen, amen. Ego Gift ico atavuze nuko ari umuririmbyi akomeye, amaze gusohora indirimbo zitari nkeyi, muzomwumva. Ariko uyu munsi niwe yatugendereye kugira ngo duhave tunaganira kuri Pasika. Pasika ni umunsi mukuru ukomeye wa Rukristo, sivyo? Ni umunsi mukuru ukomeye cyane. Ariko jewe sinzi igituma nakunze kubona Noel abantu mengo barayicelebra cyane, nimba ari uko ihurirana na fin de l'année. Noel, umuntu wese, umukristo canke atari umukristo, arazi Noel ijanye no kuvuka kwa Kristo. Umuntu wese arazi Pasika ni ugupfa kwa Kristo, ni kuzuka kwa Kristo. Ariko se ivyo bintu bisigura iki? Umunsi mukuru yarapfuye, yarazutse. Yarabanje aravuka ku Noel, arapfa ku Pasika, wa gatanu mutagatifu, umunsi ugira gatatu arazuka. Ku muntu w'umukristo Pasika ni iki? Wowe isigura gute? Imana iguhe umugisha. Ikintu ca mbere nezerewe no kubona ko Imana yigwije irapfa ku bwacu, hama ntivyaherera mu gupfa, yongera irazuka. Amen. Hama izuka n'intsinzi. Hallelujah. Uyu munsi abana b'Imana tube dufise ubuzima butari bw'ubu gusa, ahubwo ubuzima bwa kazoza budashira. Amen. Rero numva nezerewe cyane kubera ko Pasika ni ikintu gikomeye mu buzima bwanje. Sinzi kubona no mu maso, ndanezerewe cyane kuvuga Pasika kuko urantunganyajewe. Pasika kuri jewe ni umunsi mukuru wa mbere. Pasika ndawukunda, mba numva ntacyo ntokora
kubwo kunezererwa intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nako ndavuga ko Kristo ntiyapfuye gusa. Abantu benshi baje mu gupfa turagandaye, ni kuri abera ntitugandaye, abera turanezerewe Amen. gikomeye cyane. Navuga gute Pasika kuri jewe rero Ego igikorwa cy'ubuntu, igikorwa Urukundo. cyane rwose. igikorwa nibaza ko Imana yiyumviriye atawundi muntu yari kugishobora. Nta muntu ndabona ashobora kwemera gupfa agakubitwa inkoni ziri aho kugira ngo acungure abantu, nta n'uzoboneka. Rero kuri jewe ni igikorwa kidasanzwe cy'ubuntu n'urukundo. Ego cyane. Reka dusome aya majambo ari muri Yohana 3. Ni amajambo benshi bazi, ariko kuyumva neza uburyohe bwayo n'icyo asigura. Yohana 3 ku murongo wa 16. Okay. Ubwo niko rufatiro nyene rwa Pasika yacu, ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, Amen. ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, Amen. ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kandi ico gikorwa ngo yagikoze n'ukuri kubw'urukundo yakunze umwana ari mw'isi. Kuko bivuze Imana imaze kubona umwana w'umuntu yaratakaye, yaravye ingene yashatse kugarukana kubera urukundo. Imana yarabajije mw'ijuru, ninde yocungura umwana w'umuntu? Byari bigoye, ariko umuntu umwe arahaguruka, Yesu Kristo. Amen. Arahaguruka aravuga ngo reka jewe ngende. Hari ahantu muri Filipi naho nyene ku gice ca 2 ku murongo w'8 naho havuga ngo iki, ngo kandi abonetse wa wundi yemera ko ashobora kuza ku isi kuducungura, ngo abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirenga ayandi mazina yose, ngo yicisha bugufi. Yesu yari Imana kandi Imana nzima, ariko ngo yicisha bugufi, yambara ishusho y'umwana w'umuntu, araza aravuka, araza ku isi, yicisha bugufi, ariko ngo yari Imana nzima, yaremye isi n'ijuru, yicisha bugufi, araza ku isi kugira ngo atwereke inzira, n'ubugira cane cane adupfire. Urumva ko uyu muntu adasanzwe. Noheli rero je nama ntangara, Noheli abantu benshi barayiselebra gusumba Pasika, ariko burya Pasika niwo munsi mukuru ukomeye, kuko Noheli Yesu yaraje, nuvuga ngo yari intango y'igikorwa, yaratanguye igikorwa, ariko indunduro ya byose cari kimuzanye, mission principale. Burya Noheli baho ata Pasika tuba abahombe badasanzwe, ntacyo vyari kuba byaratumariye, ariko yaravutse afise mission yo kuducungura. Hanyuma iyo mission arayishikiye, arapfa ahanirwa ivyaha vyacu, atako aranazuka, sino kuzuka gusa, amaraduga bose babona mw'ijuru, kwicarana na Data wo mw'ijuru. Hariho ijambo ejo gusoma, reka ndarisubiremo gato, rivuga ngo riri muri Jean 3:16. Bo benshi bararizi, ariko jewe ni ubuzima bwanje. Amen. Havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Iri jambo ndafise ko intahe kuva 2010 ni 18 aho intahe ikomeye. Amen. Nakijijwe ndi muto, nyene ndi mu myaka igereranye, ariko ntiyankijije ivyo gusa, ahubwo yarankijije ivyo ikintu no kuraganwa nawe. Amen. Aigo. Ubugingo budashira. Amen. Kirakomeye ico kintu, kuko urumva Kristo yatapfa
hama ngo azuke ubugingo budashira kuri twebwe ntivyari gukunda rero ndashima Imana ko iri jambo ryagize ico rimaze mu buzima bwanje ryasanze mu bihe bitoroshe bon si nkitinya kubivuga kuko narakize ubu ndi umwana w'Imana ndafise Yesu ndafise papa mfise byose muri Kristo Yesu kubera iki ndi umwana yavutse nk'abandi bana hama sinavyitanga amahirwe mabi ico gihe papa wanje aranyihakanye nk'umwana wese ntibiba vyoroshe ukura wumva umenga eske ni kuri kinavutse eske jewe nzobaho gute umwana urabizi umwana kw'ishuri abakeneye akana kariya ubushaka kumenya ati eske rwa rukundo rw'umwana na papa ubu rukeneye hama nakuranye ikintu cy'umubabaro sinigeze ngira wa munezero w'umwana n'umuvyeyi ngira agahinda kari kashe aho numva umenga kubera iki jewe kubera iki navutse kubera iki navutse muri buno buryo urumva aho sinshatse kwinjira mu madetaye ariko naribaza why navutse kubera iki navutse muri buno buryo nyene bw'akajagari bakengeretse ariko Imana mu mugambi wayo ifise umugambi muremure ndibuka ko ijambo ryafashe umutima wanje yari iri twariko turasoma urukundo Imana akunze abari mw'isi nibwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege hagarutse umukozi w'Imana ariko aratwigishije aravuga ngo nta kindi kintu mu buzima Imana catumye ishobora gutanga umwana wayo ni kugira ngo ubeho neza ni kugira ngo ubeho ufise amahoro ni kugira ngo ubeho ufise urwo rukundo umutima wawe bitaye kugira n'ubuzima budashira ndavuga bwa bundi hariho bibaho hariho umuntu ashobora kuguha ivyo bintu byose ndavuga my God ndarekuye ndashaka ubwo buzima nani maja murakijijwe numva ashaka urukundo hama nagomba ndabwire kuva le 18/2010 sindigera nicuza nukuri sindigera nicuza ndi umwe mu bagira ubuntu n'Imana uyu munsi nitwa umwana w'Imana uyu munsi ndifuvye ndafise Kristo ndafise papa numva amahoro yose muri jewe rero nivyo Kristo Yesu yakoze ibikomeye kuzuka kwiwe kwabaye kudasanzwe mu buzima bwanje cyane gose ni ikintu kidasanzwe kuko nose maragupfiriye yikorera wa mubabaro kwa kwidodomba yamaganya kugenda bitwara atakora nazuka ndumva neza ko wazutse uvuye ahantu abana bavutse muri ubwo buryo aho hantu bama bahaciye gukura utabona papa biba vyoroshe na gato ndabizi je sinavutse muri ubwo buryo ariko naravutse papa arapfa ubwo ntawe nabonye najewe kandi narezwe na mama kia komble urwo rukundo sinagira ico gikomere ngo harageze igihe ukareba gituma waho umenga ntugira urukundo ntugira umunezero muri wewe ntangura kwiyumvira ku buzima mbega none ubuzima ni ibiki nkitegereza impande yanje ivyo mbona nkumva ibintu byose birabaye Yesu ransanga aho hantu ariko je na mama mvuga nti je nivyabaye nk'abandi Yesu hari abandi asanga mu bibazo bikomeye rero namavuga nti jewe Yesu yaje hageze ntiyacerewe n'umunota umwe kuko ntiyakunze ko nca mu bibazo ntaramumenya kuko maze kumumenya niho natangiye kubona ibibazo by'ubuzima biza afise iyonja namaze kuronka papa namaze kuronka uwe tuvukana namaze kuronka amahoro namaze kuronka umunezero ku buryo ivyo nagiye ncamwo vyose ushobora kwibaza ngo Claudette nta bibazo afise nta bibazo yigeze abona kubera Kristo yahageze au bon moment rero ivyo bintu rero biranezereza cane jewe hari muri juillet 1998 ni kera nza numva amahoro nza numva umunezero from nowhere
niko novuga nta kintu caraye nta nzu bakuguriye nta muzi waronse ntabwo wagiye gutamba ariko ukumva uragenderewe umutima ukumva urabaye uwundi muntu ukumva uraronse inshuti nziza cane nico gituma pasika jewe kuri jewe nanje rafise insiguro idasanzwe kandi ibihe vya pasika muri uko nabayeho kose ibihe vya pasika wamumenga nico gihe canje co kwishurirwa ibibazo canke amasengesho nimba ari uko mba ndiko ndamedita ku majambo y'ububasha y'ubushobozi pasika yamijana na souvenir y'ikintu Imana yankoreye kandi n'ubu ndaciteze cane burya rero ndakubwire nuko muturusha amajwi ariko twese dufise impamvu yo kuririmba no gutazira Imana Gift wowe wagiriye ubuntu ugira niyo mpano yo kuririmba uheruka gusohora indirimbo nyinshi kandi n'ubu hari isohotse muri za pasika twayirisa ko gato hari ahantu havuga ngo umwagazi w'intama arabereye niba dushikana ku Mana yera umwagazi w'intama arabereye yaradupfiriye kandi yaratuzukiye amen rero abantu bagende bayirabe baselebre intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo kabisa nariko ndibaza nyene mvuga nti gift byari byose ndavye indirimbo uri kurasohora muri ino minsi ndavuga nti umwana afite itazi ntiwofa kwade kuririmba umuntu utamumenye mbe kuririmba wavyisanzemwo waragiye mu ishuri ryo kwiga kuririmba watanguye kuririmbira Imana ryari jewe natanguye kuririmba na mama kuva 2012 kuko nakije 2010 hama bakamfasha buke hama 2012 buke ariko ndibuka ko narimba amakorali hama Imana irangirira ubuntu ngenda ndakura kugeza uyu munsi gusa igikorwa cyo gusohora indirimbo nagitanguye 2024 muri bigitangaza Imana mu buntu bwayo irabikora yego wowe usanzwe ufite isezerano ko uzoririmba ugasohora indirimbo bikomeye cyane ubisanzwe reka ndakubwira Imana n'umwizigirwa uyu munsi niho nariko ndashima Imana avuga ngo Mana Imana ishitse isezerano Imana ikomeza icyo yivugiye Imana igiherekeza buriya iryo jambo rivuga ngo nubwo amatanguriro yoba mato amaherezo yego rimwe na rimwe kenshi Imana ivugira ibintu mu matanguriro mu maflu utabona iyo bijaho eske ibi bintu Imana inyereka ibi bintu Imana uvuga naho wumva n'ibyo nabo tuvuga ukira ukavuga Mana vyakora ibi ni jewe ariko kubera ko uba ufitiye icyizere Imana rero hariho bimwe Imana ikiranyibutsa Kamana urumwizigirwa byinshi nizera ko n'ibindi nzi neza Imana yavuganye nanjye izogendera bishitsa kuko niyo kwizigirwa ntaco yavuze ntaco yasezeranye na kimwe dafise ubushobozi bwo kugishitsa twebwe nitwe bihora binanira kwihangana kurindiye ariko yoyo irabishitsa yego rero pasika dusubiye kuyibera hariho ugupfa no guhambwa ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri uko gupfa nyene Kristo kandi yapfuye abanje guhanwa hari ukukubitwa ngo baramuvunye amate mu maso baramwambuye impuzu azitabagura baramwikoreza umusaraba nivuga ngo iki ibintu by'agakengego byose bibaho yarabiciyemo kandi ngo yahanirwa ibyaha byacu ibyo nacumuye jewe ibyo wowe wacumuye kandi ngo nta caha na kimwe atapfiriye ico nico kinejereje ni kuvuga ngo ukaba uzi ko uri umubeshi ukaba uzi ko uri gisuma ukaba uzi ko wigeze kwica umuntu ukaba uzi ko wivye umugore wa mugenzi wawe sinzi igicumuro gikomeye cyane nta gicumuro na kimwe gikomeye Kristo atacunguye mugabo gucungurwa kwawe bigusaba
kuvyizera ko Kristo yabikoze. Rero nubwo kwa gatanu mutagatifu murambona hariho abasubira muri wa mubabaro wo kwiyumvira nyene Kristo yakubiswe, ingene bamuciriye ko amate, ko data wovyibuka ukababara, ariko ivyiza nuko woheza uwa gatanu wanezerewe, kuko iyo adakubitwa kurya nyene ibihano niwe biba biriko biraja. Iyo adakubitwa kurya nyene uburyo mugongo bawutabagure, ingwara ziba zaratumara, siko ijambo ritubwira muri Petero ngo kubw'imishishaguye imwe yakubitwa hariya mugongo twarakize ingwara. Haleluya, amen. Uko niko tugenda dukira no mu buryo bw'igitangaza kubw'igikorwa yakoze. Kwimvira rero ko wababariwe, kwimvira ko wejejwe mu maso y'Imana, kwimvira ko Imana itakuraba nubwo abandi bagukengera guta Imana yo yaguhaye agaciro. Yatanze amaraso y'agaciro, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'utigeze acumura, amaraso atagira agasembwa na gato, niyo yaducungura. Biragoye kwimvira ku gaciro Imana yaguhaye, ngo ugasanga turiko turikengera, uriko urababara ngo naka yankengereye, ngo urazi ko yavuze ibi, ngo yagize iki. Imana yo mw'ijuru yaraguhaye agaciro kari hano, igafuta ivyaha vyawe. Ico kintu wumva kirakomeye cane. Wavuze ku kindi kintu wavuze naco, ikintu co kuzuka, uciyaza kwiga kuzuka no kuzukana na Kristo. Ucumva gute we mu buzima bwawe? Nariko ndagerageza kwiyumvira iryo jambo rivuga ngo kubera ko umunezero yabona imbere, yaremeye arakubitwa arashishagurwa kubera umunezero yabona imbere. Mu bisanzwe Kristo kubera urukundo rwinshi yararaba imbere, akabona ihanga, akabona abantu bamerewe neza, akabona ubuzima bwiza bw'abantu, akabona abantu bariko barabaho ubuzima bwiza. Avuga ati ngomba kuhaca kugira ngo abantu jewe niremeye bagira ubuzima. Ico kiguzi ndacemeye. Rero ico nkunda kuvuga ni agakiza si ikintu twakoreye, si ikintu twagiye ahantu turasenga, twagiye ahantu rimwe na rimwe kandi dusanze ahantu utanatahura n'ivyo ari vyo, ukagenda urabitahura buke buke. Rero agakiza namavuga ngo n'ubuntu Imana yatugiriye, ni igikorwa c'ubuntu. Rero kuzuka nta handi hantu Imana yari guca kugira ituronke, yagomba guca mu gupfa muri wa mubabaro wose kugira ngo yongere izuke, kugira ngo ishitse ico yari yarivugiye, kuko ryari isezerano yuko nzopfa mpambwe hama nzuke. Rero kuzuka ni igikorwa c'isezerano, ariko kandi cari kigamije kudushitsa ku mugambi w'Imana. Amen. Ni igikorwa c'isezerano cari kigamije kudushitsa kuri destiny y'Imana, aho Imana yari yaragambiriye kera kugira ngo ishitse umugambi wayo, ishitse isezerano ryayo. Rero mu ncamake kuzuka ndabifata si igikorwa ca Imana yiyumviriye umunsi umwe, ni igikorwa co mu vyiyumviro vyayo. Oh my God, igikorwa co mu vyiyumviro vyayo, mu vyiyumviro vy'Imana, hahandi yicara wenyene iriyumvira ni gute, kuko uravye ubuzima Kristo yaciyemo, urabizi yaravutse abaho nk'abandi bana, arakura hama aragera ku gikorwa cyo gucungura isi. Rero iyo tuvuze igikorwa cyo gucungura isi, jewe sindakibona nk'ikintu gisanzwe, kuko hari ahantu nasomye havuga ngo nk'uko vyari vyaranditswe. Ngo nk'uko vyari vyaranditswe, ndavuga none muri majambo si ikintu, si kwa kundi dupanga amaplan y'umwaka ukavuga ngo si ikintu caje mu mwaka umwe imyaka ibiri, mu vyumviro vyayo. Mu yandi majambo kuzuka ndabifata ko
ni igikorwa c'Imana n'ubushake bwayo byaciye muri yo kugira ngo uyu munsi ituronke. Rero uyu munsi turi resulta yayo cyane. Yabipanze kera yarakwiyumviriye ko iranyiyumvira ko irarara tujya mwana gute muri yaje mu migambi yayo. Sinzi ko hari wasomye ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi. Sinzi ko mva ko harimo igishurirwa ndiko ndahasoma inkuru yarampishuye yavuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi nta muntu n'umwe itakunze. Yego. Sinzi ko mva ko nabari mu isi bose ngo nibwo rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera. Harimo akantu rero ngaho gakomeye. Umwizera wese agakiza ntibisaba nta formule ego gusa ndemera gusa ndemeye ukacucika umwana w'Imana. Rero bisobanura ngo nta muntu n'umwe atahawe ako gakiza, nta muntu n'umwe atagahawe, nta n'umwe, ariko bose ntibakakiriye. Kandi uvuze ikintu kiryoshe cyane, nta muntu Yesu nta n'umwe atapfa, nta n'umwe urwaye, yarapfiriye umusazi, yarapfiriye umusambanyi, imborerwa, abarwaye akabonge, abarushe, abanyabyaha b'ubwoko bwose yarabapfiriye, bose yarabahaye ako gaciro ko guha amaraso atagira agasembwa y'umwana wayo Yesu Kristo. Nicyo rero kiryoshe. Agakiza ni kagenewe abagororotsi, si kubera wasenze cyane ngo agakiza ni akawe, si kubera ugerageza kwitonda, ugerageza kuvuga buhoro buhoro, kudasiba mu isengero buri mugoroba cyangwa buri gatondo, ntacyo bipfana n'ibyo. Naho wokwita ngo uri novuge ngo pubere, hariho abantu bazi neza ko bonyine ari amapubere, bazi neza ko bagucira urubanza nanjye by'ukuri Imana yonyemera ikanyezi ikanyituwera ikampindurira ubuzima baravye gusa ivyaha baciyemo, ariko canke imibabaro baciyemo, nk'abana babuze abavyeyi hakiri kare, abahunze bagahunguka bakabura ivyabo, abo bose ngo yarabapfiriye. Quelque soit umubabaro, quelque soit ivyaha ufise, ahubwo mbonye ahubwo niwo ukwiriye agakiza. Umuntu umwe ejo bundi yariko aratubwira ati burya bariya biga amashuri maremare bakiga imyaka 7 kugira babe abadokiteri, ahejeje agashiraho iyindi 3 kugira abe specialiste w'amatwi, agasubira agashiraho iyindi ngaha, imyaka yose aba ariko ariga yitegura ngo yayitanze yiyumvira ubugwayi. Ni kuvuga ngo ajya amajoro yose arariga, ni kubwo umuntu agwaye, si kubwo umuntu akomeye, sibyo? Ni kubwo umuntu agwaye kugira ibyatsi by'amatwi, yagize ama infection, yagize ama otite, bashobore gukira. Rero na Kristo nuko ntabwo yaziye abagororotsi, ariko ngo yaziye abagwaye, abatabari, abarushe, abaremerewe, abanyabyaha, abasambanyi, abicanyi, bifuza guheba bikanga. Kandi birashoboka muri Yesu Kristo, birashoboka. Intahe zirahari, turizera ko tuzoronka umwanya wo kugenda tubiganira ko kuri izo ntahe, ariko Kristo ntiyaje kubw'abajyanye barushe kandi baremerewe, bagwaye, bakomeretse, kubw'abagiye bafite kanseri, kubw'abagiye bafite diyabete, kubw'abagiye bafite ibikomere byo kuba baratawe n'abavyeyi canke barahukanye, ibibazo byose Kristo ngo yaje kubw'abajya nyene bagwaye. Umva ko itaryoshe, kiraryoshe cyane. Kandi Kristo ntaguhemba ngo nuko nyene wagororotse cane, unamaze guheba ibi, ubu rero nahevye ibi, unahora nsenga rimwe ku munsi, ubu nsigaye nsenga 3 ku munsi, nahora nsoma chapitre imwe, ngo bibaze ngo uko uduza amaforo yawe, niko Kristo aca akora ibikomeye ku bwawe. Kristo akorera ku kwizera. Umugisha w'Imana uhagaze
mu kwizera Imana kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo utamwizeye ntushobora kumuhimbara. Igihimbara Imana ni uko umwizera kandi ni uko wizera ijambo, uko wizera ijambo yavuze. N'ahandi kumenya ko Imana ari Imana, hariya muri Yakobo hatubwira ngo na Satani ari Imana. Ijambo ry'Imana na Satani twarabonye ko arize, ariko aragerageza Yesu Kristo mu bugaragwa yasite ijambo ry'Imana. Ni kuvuga ngo iki? Urashobora kuba wibaza ngo uri umukristo utari umukristo, ukibaza ngo inkuru z'Imana, amayisitwari yo muri Bibiliya, sibyo? Ugahava wibaza ngo vyaraguhinduye ko umwana w'Imana. Oya, ikiguha ko umwana w'Imana ni kimwe gusa, ukwizera icyo yakoze. Ico nyene cyo kwipasika umwana wayo yatanze ku musaraba ngo adupfire. Niba mwizera, sivyo, ukavyatuza akanwa kawe nk'uko bivuze, niba mwizera n'umutima wawe ukavyatuza akanwa kawe, uzokizwa. Kandi urumva ko mu isanzwe byari ibintu vyoroshe cyane, kandi twese sinokoresha twaratangaye. Uretse ko twamwatuye tukamwakira tutazi ampleur y'ivyo turonse, ntitwashobora no kumenya. Mu Baroma 5 naho haratubwira ngo uyo yadupfiriye tukiri babi, utaranamumenya, ukigaya, ukivuga ngo harajya abantu bajya bakizwa ngo rabi ivyo bakora, ngo ukigayagura ibintu vy'Imana vyose, ariko nticamubujije gupfira. Ariko hariho ahandi hantu muri Bibiliya hakompleta iryo jambo uvuze ngo Kristo niwe yaduhaye gucungurwa no guharigwa ivyaha. Yego, niwe biduhaye. Veut ko nta Kristo nta guharigwa ivyaha. Yego, nta Kristo nta guharigwa ivyaha, ubivuze neza. Nta kintu rero kiryoshe nko guserebra Pasika, aho uyo Kristo yemeye kuza akikorera ububi bwacu n'ivyaha vyacu, agahanwa, agakubitwa, akavumwa, agakengerwa ku bwacu gusa. Rero kunshatse gusubira kuvuga ngo kuri wa gatanu mutagatifu si umunsi wo kurira, si umunsi wo kwicurikira, so kunezerwa, kuko iyo yashaje nyene n'Imana yakoze, yakiriye wa mubabaro wose kugira wewe uhabwe umunezero. Rero ico yabikoreye, nezerwa, reka kurira, reka kuganya, nezerwa, hari ico yakoze. Hanyuma ikindi ciza niki, ego ngo yarahambwe, kandi bose bariko baritegereza ati mbe wa mwami wa muntu akora ibitangaza arapfuye kweli? Arahambwe? Bose bariko baratangaza. Hari ikintu kinezereza hariya mu vyahishuwe Yohana avuga ati hariya yahambwe, ati bijya mu kuzimu Kristo ntiyari yicaye, nawe nyene ndahibutse. Hariya rero abantu bagira ngo yapfuye, ariko ngo hariya yamanutseyo n'impaka, kuko yari azi ico agiye gukora, ngo yarwanye na rupfu na kuzimu. Kristo yari kuri mission cane, yarwanye na rwa rupfu, vya bintu byose bigushakira urupfu, we ariko aragwana, yarwanye na rupfu na kuzimu, ahejeje arazuka, bazukana n'ifunguruzo. Nivuga ngo ibintu vyawe byose aho vyugaraniwe, Kristo afite urufunguruzo rwavyo. Uwo mwegera yokurangira urwo rufunguruzo, yokugururira, ugasubizwa ivyawe. Ariko bisaba kumwegera nk'uko wavuze, bisaba intambuko yawe. Yarapfuye kandi yarazutse, azukana intsinzi. Intsinzi idasanzwe. Amen. Yarapfuye, yarazutse, kandi yaraduze mw'ijuru, kandi ngo azogaruka. Ibaze ikindi kinezera nuko naho yagiye mw'ijuru, intsinzi ye yayidusigiye aha. Iryo jambo rirakomeye. Umva, Kristo ntiyikunze, dusigiye vyose. Kristo ntiyikunze kuko Bibiliya ivuga ngo yaduhaye kubiraganwa nawe, yaduhaye gucika umwe nayo. Abaraganwa hamwe nawe kweri.
Kristo ibyo byose bijya byose twavuze byari kugira ngo iduhe kunwana nayo, iduhe gucika umwe nayo, amen, yo kunga nayo, kuko urumva Adamu na Eva urumva bamaze gutakaza ijya migenderanire, umuntu wa kera yaramaze kubaho ubuzima bwo gutakaza ubuzima bwayo n'Imana. Mwanya majambo twe twagarukanywe kunga n'Imana. Rero Imana ntiyikunze, Imana ntiyikunze ikiduha byose byayo, nta kintu kimwe yisigarije, nta na kimwe, ahubwo ni twebwe kwakira ubwo buzima tukabufata, tukamenya ko turi abana b'Imana, tukamenya dusubiye kunwana nayo, tunwane nayo. Ayo majambo ndayabona ahantu mu Bikorente avuga ko yaduhaye kuba gusangira kamere mere nayo. Ibaze usubira kuba abana b'Imana, uramaze kubona umwana, abana bawe burya wiravye urabibonamo. Yego, ni kujya kwa Kristo rero. Kristo turavye abanyakiriye bacitse kuba abana banje, iyo turavye atwibonamwo. Amen, 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 amen. Nanje rero nk'ubu nimba ari ikintu ca mbere kinezera, nta kintu kiryoshe nko kwitwa umwana w'Imana, kuko nibona muri Kristo, nta kindi kibanza tuzi, twibona mu Mwami, twibona muri Kristo. Rero nimba ari igikorwa Kristo yakoze gikomeye mu kuduha kunga, oh my God, réconciliation, kunga nayo. Dushaka kwibaza ubuzima buryoshe nko kuba mu buzima bwo kumva yuko uri amaraso yiwe n'ayanje, turi umwe. Amen. Yaje gufata ubuzima bwiwe abushira muri jewe. Amen, amen, amen. Ego tuvuga birebire mugona yuko ndibuka nyene kunywa ku gikombe ku maraso ya Kristo kuri Sainte Seine, iyo turiko turafata irya Sainte Seine twibuka amaraso yatumye tugira isezerano rishasha. Kiriya kintu gikomeye, arya amaraso yasesetse ku bwacu. Iyo yizeye ugirana isezerano n'Imana, isezerano rishasha riciye mu maraso yasesetse. Kandi ngo iryo sezerano rishasha ngo riza risambura ayandi masezerano yose y'ubupfupfu wagiye uragira ahandi, riza riyafuta ukinjira mu isezerano rishasha nk'uko bivuze ryo ku mwana w'Imana, umwana wo mu rugo kwa data. Ni ikintu gikomeye, umwana mu rugo ni ikintu gikomeye. Imbabazi zama zihari kubwiwe, kugira ngo hari umunsi wareka kugaburira umwana ngo wakosheje ngo ureke kumutwara kwa muganga, ntibikunda. Rero ego yarazutse, ko hanyuma azutse haciye iminsi ngo araduga mu ijuru. Kandi mu kuduga mu ijuru ngo ntiyadusize nk'imfuvyi, yadusigiye muhemu yera. Yadusigiye Imana, yadusigiye muhemu yera, ngo adusigiye intsinzi yiwe yose. Urabona intsinzi ya ya ntambara hariya mu kuzimu, ngo yadusigiye yose itekeye muri iryo zina risumba ayandi mazina yose, izina rya Yesu Kristo. Ijambo rimwe mu izina rya Yesu Kristo, bantu b'Imana ntimukarivuge ngo Yesu mupfa kurivuga. Izina rya Yesu Kristo ni izina riruta ayandi mazina yose abaho ku isi, ni izina Imana yarutishije ayandi yose. Kandi muri iryo zina niho duhabwa gukirizwa, muri iryo zina. Ni izina ryaduhinduriye amateka, ni izina ryaduhinduriye amazina, natwe ryaduhinduye kwitwa abana b'Imana. Muri iryo zina, muri ryo twahinduriwe ubuzima. Ahari agahinda, ahari akabonge, ahari ukwidodomba, twaharonkeye umunezero n'amahoro. Iryo zina ryonyene niryo rishobora kuguhindurira ubuzima, niryo rishobora kuguha kunesha
icaha, nayo niwaguma ugerageza kunesha mu nkomezi zawe ntibikunda yo bizokugora, ntibikunda hama uca umugwa usubira gukora ca caha, hama uca utangura kwikengera, uca utangura kwibaza ngo ivyanje ntibikira ntibizohinduka, ariko wokwizera iryo zina ry'umwami wacu Yesu Kristo, woraba ingene uhindurirwa ubuzima, woraba ingene mu gishingo c'umubabaro yo wahari umunyota haca haza ubuzima, haca haza umunezero, umunezero udatangwa n'ivy'isi. Oya, sikora waguriwe imodoka, sikora waguriwe impuzu, sikora wagiye mu ndege, ariko ngo ni umunezero utangwa n'Imana. ubundi kintu abana b'Imana bari bakwiye kunezerwa ko witwa umwana w'Imana. Ico cyonyine kirahagije ku muntu yitwa umukristo, kirahagije. Nibaza yuko reka ndanagacishemo, ni nayo mpamvu kenshi uzorabe aho tuba mu kibano, abantu benshi usanga bari motive avec ibigaragara, hama ugasanga umuntu yagiye kwakira umwami Yesu kubera avuga ngo ngiye kwakira Imana ihindura ibihe mu bigaragara, si bibi, ariko buriya ikintu cari giye kugutera umunezero wa mbere ukubona ko wakiriye Imana mu buzima bwawe, wakiriye ubwo buzima, Kristo akazura uwo muntu yari yarapfuye, akazura uwo muntu akazana uwo muntu mushasha, sivyo? Rero ungaruke aha hantu, ubundi mu makoraniro, ahantu dukorera Imana, mu hirya no hino aho tuja, ivyo turaba hirya no hino, ubundi umuntu w'Imana n'ukuri yarakwiye kuba motive n'ibigaragara, kuko ibigaragara uyu munsi urabironka ejo bikavaho, ariko ikintu cari kwikwiye gutuma tunaduza ibiganza, motivation ya mbere ibindi bikaza après, ni kwitwa umwana w'Imana, kubona waracunguwe, kubera Kristo ari igikorwa yakoze ku buzima bwawe, kuba yarapfuye akazuka kugira ngo wowe ubeho ubuzima bwiza bwakubu n'ubwa kazoza, hama ibindi bigakurikira, amafaranga agakurikira, si mabi, turayakunda turanayashaka, imodoka zikaza, amazi akaza, ibindi byose mu buzima abantu bakenera bikaza, ariko motivation ya mbere kwari kugira ngo umuntu yirate, yirate agakiza cane gose, kandi noneho n'ibindi byose biratera bigakurikira, abatsinda byose n'ivyaye, amafaranga n'amafeza yose n'ayapapa mw'ijuru, ni kuvuga ngo ukurushirizaho kuba wiwe no kwizera, n'ibindi birakurikira. Ndakwinginze ngo iyi Pasika uhindure ingene wahora ushima Imana. Nimba urushuha cane kuri Noel ugateka ukarya ukagura akado, ndakubwiye célébrer la Pâque. Amen. Parce que niyo objectif yatumye Yesu Kristo aza kw'isi, yari kugira ngo azotumbere rurya rupfu, apfe azuke, amaduge agusigiye intsinzi. Amen. Amen. Turafise impamvu nyinshi yo gushima cyane no kuririmba, niwogenda utaririmbye uno munsi dusenga turirimba, ni ukuri ego kwera. Mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nkirira, yanyeshuriye ya myenda yose, yahanaguye icaha canje, maze yugurura amajuru, ancira inzira, mbona kwinjira, yanyishuriye ya myenda yose, yahanaguye
icyaha canje maze yugurura amajuru ancira inzira mbona kwinjira oh God yanyishuriye ya myenda yose yahanaguye icyaha canje maze yugurura amajuru ancira inzira mbona kwinjira. Merci Seigneur, merci Seigneur.